ndongeye kubaha akaze mu kiganiro cyacu impamba y'umunsi. Imana utayiteka ntituri twenyene, reka twakire umushyitsi wacu kaze. Yesu nashimwe cyane. Je nitwa Bikomeye Francine, nkaba ndi umutumire w'impamba y'umunsi. Yesu abamugisha. Yitwa burikukiye ame Burundi bwacu. Hanyuma uno munsi hari ico tugiye kuganirako. Francine afite amakuru meza cyane atuzaniye ashobora gufasha ubuzima bwanje, ashobora no gufasha ubuzima bwawe. Numwe mu bari basimbiye hiyo gatoya kurondera ubuzima, araza kwatubwira sino bimuvugira. Rero aje kutubwira ubuzima yabayemwo. Aje kutubwira numva uno musi majambo namubajije nambaje ati mbega bakwakiriye gute. Reka tubwira aho yari yaragiye n'ingene bamwakiriye, hanyuma ibibazo bitaza kwibandanya. Murakoze cyane ku mujambo. Amajewe naragiye mu bihugu by'Abarabu, ndaje muri Saudiya. Ukuri ngishikayo banyakiriye neza, bamaze kunyakira neza, ibyo byari bimeze neza. Ukwezi kumwe, ukwezi kugira kabiri, ibintu birahinduka. Ariko muri make nubwo byari bamaze guhinduka, kuko nukuri ndashima Imana yarabanye nanje bivuye ku masengesho. Mu bisanzwe nashaka guhanura nk'abakobwa bari hariya n'abagenzi. Utaragira kure wavuze ngo bakwakiriye neza, none ugiye mu gihugu bwa mbere. Ivyo bavuga ikirimi cabo wari ukizi? Urumva ikirimi cabo ntiyarakizi, none washitse gusaba kugira ati genda ukora ibi. Byagenze gute umunsi wa mbere winjira muri iyo nzu? Mu bisanzwe uko bimeze bisaba gusenga Imana no kurinda. Udafise umutima urinda, udasenga Imana, deja icambere ugiye kwakirwa n'abantu utazi. Nta papa nta mama ari hari yagiye kukwakira, ugiye gukorera umuntu mudasiga ikoba, mutumva indimi. Gikuru ushira Imana imbere kwanza amasengesho. Jewe mugabo nakubajije ati umunsi wa mbere ushika winjiye mu nzu, baci baguha ibikorwa utangura gukora canke barakurindiriye uraryama kabiri? Ntibikunda ushitse muri iyo nzu, amaze kukwakira urinjira ugashika mu nzu, ukicara akagufungurira, ukoga, ukaruka nk'iminota 30. Uyo munsi nyene utanguye akazi. Uri umushitsi arakubonye, ndiko ngana nawe, wewe nyene apana abandi, ndiko ngana nawe ngene byakugendeye. Wari umushitsi umunsi wa mbere, inyuma y'iminota 30 ugacugirane ugaca utangura akazi. Hama maze kunyakira gutyo, baranyakira, ndafungura, ndoga muri jewe, kuko abari bwa mbere naragize ubwoba bwinshi. Ndavuga ati Imana hanahawe ubwoba nyenura. Gikuru ico nabonye n'amasengesho. Naragiye ku mavi ndasiga Imana, ndavuga ati Imana ndagomba kubana nanje hano hantu, kandi Imana yaranyiyeretse. Ndaba muri iyo nzu, ndakora umunsi wa mbere, ndakora ndamenyerana nabo. Ukwezi kukwiye aca tangura ibyo gusenga. Mu bisanzwe icyo maze kubona hari nuko ushira Imana imbere, nico gikuru, niyo jambo novuga ati nohanura abantu bari hari. Hanyuma Francine, ngomba ndakubaza ikibazo. Wahakoze muri iyo nzu imyaka ingahe? Nahakoze amezi 3. Amezi ingahe? 3. Ucuraheba? Ndaheba ku kazi koko. Ucuragaruka ino? Ego, amezi 3 niyo yakoze muri iyo nzu, ndataha. Je ngoma ndakubaza. Ko twumva ngo umengo baba kontra y'imyaka ingahe? Baduye kontra y'imyaka 2. Rero je shaka utubwire icatumye utaha muri ayo mezi 3. Mbega ntimwumvikanye canke wakora ibikorwa vyinshi, byagenze gute? Bisanzwe muri uko maze gushika muri iyo nzu, nasanze abo bantu arabashehe kabisa, bamizirima bindani kabisa bindani. Acha tangura kumbwira ngo ninje gusenga imaka, tujane imaka. Ndababwira ati je imaka sishobora kuja, je ndi umukristo, nje imaka kugirani. Deja umaze kuja imaka, ubugiye gusenga cya kigigomana cyawe, ububaye wabo. Inyuma y'amezi yabitanga kubwira ngo mugende imaka inyuma y'ikingo y'ukwezi, maze ukwezi muri iyo nzu kumwe. Ukwezi ninjiye mu kwezi kugira kabiri, cyo tutangura amasafari tugenda, tutangura kugenda. Mugiye mwajahe? Twaje ahantu nyene gutembera, n'abantu baguma batembera baja hano ku misozi, baja mu miryango gusenga. Baragenda gusenga, bagasasa bwa bukeka bwabo, bagasenga ahantu mu isenga gibuye. Ugaca usanga n'ahantu hari kibuye kirekire. Nawe warajaye? Nkaca ninjirayo. Navuga ati mw'izina rya Yesu sinasenga.
ko ntabazi ibyo bagiye gusengayo bagatekera ikintu ari cyo cyose cyo kunywa cyo kurya imbabura bagasasa agakeka musi yagiye asenga yibuye bakicarayo muri cyo nkaguma numva ubwoba bwinshi nkasenga Imana mvuga ati Imana ahantu naho nzo wankuba ariko nyuma yaho ahantu nagiye kumwanya yambwiye ati arampamagara ati raba televiziyo ati buca tugenda hariya ndabaza madami hariya hehe wamubaza gute mu namubaza nane maze kubimenya babaza gute ngo hariya hehe mubara imaka no wamubaza gute muri ururimi rwabo namubaza madami hishura madama kambaza hembe trohe na maka Francine ana kalamu mafi rohe maka ana rohe maka ana mafi mukristo ana mukristo achaje sho kugenda imaka jewe ndi mukristo ko numva imaka hagendayo abantu araba mizima nanje nkabankijijwe warayimo kujimaka yego amen ati je ndakije sho kujimaka amaze kumva gutyo acahamagara abana biwe bose arabicarika arababwira ati uyu mukobwa ntabwo ari umuyisilamu ndamubwira kujimaka akanga ati ndishobora kubana ndavuga ati je ngo mufashe amafungo mbura umunsi wa kabiri bano b'Imana nirirwa mu gifungo senge ico kintu ndavuga ati Imana ngo umunyereka abantu tubana uko bameze singenda mu barabu ntatwaye bibiliya n'ikigwanisho bibiliya nayishira ku musego waho njyana nkavuga ati Imana ndaguma unyereka aba bantu Imana yarangendere bene data none bamaze kuja kukubwira ngo mujimaka hanyuma ukanka ubuzima bwaciye buhinduka gute ndasenga Imana ndabwira Imana ndaguma unyereke ituma uyu mama aguma ambwira tujani maka ndaguma binyereke Mana yanjye maze kuri mu cyo gifungo aragira ku mugoroba ndafungura jewe ndaryama buga Imana yanjye bene data yaranyiyeretse Imana nsenga yarangendeye imaze kungendera mu ijoro ndaryama ndota ndiko ndanigana nawe mu ndoto ariko araza kuniga nyene nkemera mu ndoto ariko araza kuniga singene nishituye gutya mvuga ati mizina rya Yesu nikanguye ncasanga ari hejuru yanje ahagaze gutya hejuru yiwanje ico yaciye afata yatanguye kuzara nyinuba hama acakorana umuryango asaba yuko jewe no muvira mu rugo hama amaze kubisaba ndavuga ati jewe nta kibazo arambwira ati nani wokwemera ukajimaka nacu uzobura tugenda imaka nacu uzobura mushara nzokongereza ndavuga ati nukuri je shwa kujimaka nkijijwe imaka haje yaba mizima je sindi mu mizema ndamwankira maze kumwankira yaciye afata ingingo yo kuvuga ati ndamuvire mu rugo ndavuga ati nta kibazo tuja kuri office tumaze guca kuri office baramusaba yuko no hindurirwa inzu ndamubwiye aravuga ati jewe hako no muhindurira inzu akaguma muri kino gihugu cy'abarabu no fuma numva ari maiti yarapfuye vuga ati nta kibazo je ndi tayari gutaha ye namazeho ukwezi kugira gatatu ndi muri ya office nicaye ca ndahindurirwa inzu niminduriwe yindi nzu naho nyene sanga duwananiranwe kuri ya dini nyene bimwe basenga bashaka kubinyinjizamwo nukuri mbabutahe gutyo hama ndavuga ati nta kundi Imana hari impamvu yatumye jewe ntakora muri kino gihugu kandi sinashavuye sinababaye kandi muri ico gihe kose naguma ndota mbona ndino ariko navuga ati Imana ubugombe bwawe ari bwo buba kuko hako noja kukwihakana kubera amafaranga sinshobora no kumumagarika ayo mahera nkayaheba Yesu abahudugisha turagushimiye cyane Francine urumva muri ico gihugu waciye uvayo kuko mutumvikanye n'ababosi batemeye kwemera uwo mwami wawe Yesu ari umwami wacu turamushimiye Francine twongera tunamuremesha Francine iyakuremera kuzi irazi impamvu itemeye kuguma mu kiriya gihugu kandi ahanyene ndakunda ijambo ry'Imana guzoduhezagirira ahanyene bisigura ngo umugisha wawe urahari uzobaho neza ahanyene mu gihugu cawe Imana irabishoboye kuguha umugisha ayo madolari irashoboye kuyaguha yumva nta kintu na kimwe cyayinaniye ntuze wicuze siko none mwizera ko utigeze wicuza navuze ati narabyakiriye ndavuga ati hari impamvu kuko nta kibera ubusa niki uhanura abasanzwe bari hariya
gukora iki kugira ngo bashobore kubana n'abamabujabi babo mbega bihakane mbega bakora iki mushamake mu bisanzwe sinobanura ati ntibakore cyangwa sinobanura ngo nibajeyo ariko bagende bavino bazi icyo bakiri icyo ntibagite ngo kubw'amafaranga nibihakana Imana kubera amahera kuko amahera n'amahera nyene arahera kandi eske yabahera aheze ukaja mu muriro canke ugakora ibitabereye Imana kubw'amafaranga abantu b'Imana umva turiko dukora tuja hehe nukuri ikintu no banura abantu bariyo canke n'abavyifuza kugenda nuko boshira Imana imbere bagasenga Imana muko bogenda vuga ati Imana ndakwitangije imbere abari untangurira akazi ngiye gukora ubane nanje unshoboze ume guca bugufi ume kubaha nico no bantu n'ukuri kandi nikindi bafate kuza barasenga burya amasengesho n'amafungo cyane arafasha cyane amafungo kuko umaze kwisonzesha ukaja kumavuga senga Imana ukaririra Imana irumva abasengesho yawe kandi Imana irakubona hajya ahantu umuntu imwibagira imwijajare ngo kujya ku rubaguma bajya bari no mu ariko muguma mujya mufate yazamu yanyu Yesu abamugisha turagushimiye cyane Francine tukongera gusaba abariko baratwumviriza mwumvise ibihe yaciyemwo mwumvise ubuzima twisengere gira umwanya wo gusengera ubuzima bwawe uracari muto uri kurakurikira kino kiganiro sengere jo hawe senga kugira ngo Imana izibane nawe ibisigaye navyo turashimiye umutumiro wacu mwami Yesu abwire neza intahe yawe ndazi ko yafashije abayikurikiranye Imana idufashe cyane wowe uri mu bihe bibabaje woba uri urarondera ubuzima vyansi ariko ntibigatume wihakana Yesu tumwigire ko uyu mwene data yaremeye aheba amafaranga ariko avuga ati hako nihakana umwami wanje ndasubira muhira nawe ugutabagwa kwawe kuzova kuhoraho yaremye isi n'ijuru mwami Yesu aho mugisha reka dusenge ushobora kuba ufise ikibazo ushobora kuba ufise ibihe ushobora kuba uri mu bukene ushobora kuba usugereje n'ingwara bakubwira kubwira ukire nuko ugenda ku mupfumu ariko ngomba ndakubwire kuri uyo mupfumu nta gutabaga uzokurayo amen ariko gutabagwa kwawe kuri kuhoraho yaremye isi n'ijuru Mana turagushimiye kudukunda turagushimiye mwami Francine yagwanye intambara neza ntiyakwihakana fasha abana bawe abo kwihakana kubw'amafaranga mw'izina rya Yesu ubagendere maze ubatabare turasengeye n'abari muri ivyo bihugu Mana tubasabiye uburinzi ubagirire neza ubahe kuba ku mwanya wabo uzobukoze ni mw'izina rya Yesu dusenze ibi amen abari muri ivyo bihugu Francine yatubwiye tubatumira kwisengera kuba maso kuko eje ni heza twandikire muri commentaire kugira twumve ko wafashijwe mwami Yesu abaho mwari kumwe na Kamikazi mutumire wacu yari Francine kaze n'ikindi gihe abakunzi bacu abakunzi impamba y'umunsi tuzosoma ikiganiro gikurikira ushobora kudurondera ku nimero 71 21 50 41 na WhatsApp niyo nyene mwarahezagiwe